Mw'ishirahamwe Parseme turasubiye gutera akamo leta ku bijanye n'ikibazo c'igitoro. Ikibazo c'igitoro kiriko kiraba ikibazo gikomeye muri iki gihugu c'u Burundi, kuko gisa n'ikiriko kiraduhanga, umengo tugira tubibemwo mu buzima bwa misi yose, umengo ni ibintu tugira tubemwo ko mu Burundi ikibazo c'igitoro kidatora inyishu, kandi no mu bindi bihugu ivyo bintu tutavyumvayo. Sinoza ko mu Burundi ariho honyene twogumana ingorane z'ibintu bijanye n'igitoro. Kuva mwaka uheze batubwira bati ikibazo c'igitoro gitora inyishu, n'umukuru w'igihugu atubwira ataracishiriye mu minwe, mugabo urabona yuko ari ikibazo kiguma kigaruka kandi kiriko kiraremera. Nico gituma twogaba kugira ntitubibemwo ngo dufate kumengo bisigara ibintu bisanzwe, hamwe dusigaye tubona yuko umengo kwama twabuze igitoro uwo mengo ni ibintu bisanzwe. Ivyo navyo birafise ingaruka nyinshi. Uravye haruguru hoho iyo za Ngozi mu Kirundo harigeze kwa n'imyidogo ngo kiradandazwa, ngo aho n'abajeje intwara bamwe babirimwo kumva ko abantu bishobora kuba vyo canke ntibi vyo mugabo hose, nuko kiba kibuza abantu bakidoga, kubera kiba kibuza ugasanga ingaruka ni nyinshi cyane mu vy'ubutunzi. Umwanya abantu bata ibiciro usanga bishaka biduga, ingene biyunguruza birafise uburemere bukomeye mu bintu by'ubutunzi. Ntitwokwizira rero yuko ubutunzi bwogira umuvuduko tugumaniza ingorane z'igitoro gutya. Ni ibintu vyinshi ariko birahagarara, udashobora kuri kurabibona gucyanye mugabo usanga byahagaze bigira ibibazo kubera ingorane z'igitoro. Leta yohindura umukenyuro kubijanye n'inyishu ijanye n'ivy'igitoro. Haravuga ngo hari abantu ico bitangure saboteur baragize gute bwabo bana babwate saboteur, none ni bande ko badashengezwa tutamenya amazina yabo, uvuga ati boshora kuja imbere y'ubutungane, ni bande abo bantu? Byo byose leta nta bantu boyirengera ngo ibintu bimere nabi mu gihugu, ngo nabantu bashaka gusabuta kandi ifise uburenganzira bwo gufata ingingo swate kubahindura canke kubahana. Kuko mbwandi twokumwe n'abantu ngo n'abasaboteur mugabo ni bande nyine ngo batumenye abantu ariko baratuma ibintu bitagenda neza. Ko leta yabwiza ko ifise inguvu yo kugira ico bita mu Gifaransa hors d'état de nuire, yo kubuza abantu bashaka kononera igihugu. Tukibaza yuko leta yo hindura umukenyuro. Ubwa mbere ho difatira ku madovize. Nimba amadovize akwiye koko atunganywe neza, haravuzwa abayatwara hanze bakakoresha ibindi. Amadovize natunganywe neza ajyaho muri berbe canke bahama bank abanze kuri ibitoro bije muri priorite mu kuriwa. Abafournisseur badufurnisa ibitoro barihwe neza atakibazo. Ico cangombwa cambere barihwe neza. Ikigira kabiri nukuraba ni bande bavyinjiza. Hano havuga ama monopole y'abantu bahama amasoko mugongo woshwe babahamagaye basubira. Haravuga ati Regideso yaraje kubifasha. Nubwo Regideso yakwifasha mugabo twese uri kurabira aba Regideso sishira hamwe ryamye rifise vocation kuva kana kugize bitoro mu Burundi. None Regideso rafise amakamyo. None Regideso rafise ibintu logistique ifise bijanye no kwinjiza igitoro. Regideso yarigeze kwifisa amakamyo canke yacitangura kugura ibikoresho byo kwinjiza igitoro. Urumva nabwo yo bishaka kubikora hari bidafise. Nico gituma rero hujamwe abandi. Hari bamushira hamwe ngo Prestige canke ninde iryo rishoboye ibiki, rikora gute, rifise iki. None je nibaza yuko dushaka kwiza igitoro ho ico bita appel d'offre nziza, bakarondera abafournisseur babishoboye. Abafournisseur babishoboye rero no kubigiramwe uburambe, kugira abafournisseur mumenyeranya bashobora guha igitoro, ukagifurnisa ukabari hameme après kuba ufise vyangombwa logistique y'amakamyo kizana kibika ushobora kubishikana n'ibintu vyinshi. Ivyo rero ni ibintu bategeza kura kugira batore neza 2 3 4 bashobora kwinjiza igitoro neza, kandi birashoboka umuntu adabishizemwe ngo njaguhanaka canke njaguhanaka, twese tukabikuramwe inyungu bikajamwe abantu babishoboye ku neza y'abarundi, vyotene biratora inyishu. Hanyuma ikindi naco ni stock strategique. None stock strategique aha muntu uzoguhama igitoro naho twatoye ukizanye co marindwi imwe imisi mikeyi, ico cinjiye kimaze imisi mikeyi bica vyara.
none ku Burundi ko tutubaka stock strategique karubira aya mahera tukuba dukoresha kwiki tubaka stock strategique karubira igitoro kikinjira kikabikwa hamwe tugira n'imiburiburi amezi 3 y'igitoro naho iyo tugikura coba cahagaze. Ibindi bihugu usanga ifise stock strategique y'amezi 6 mbere n'umwaka. Mugaha mu Burundi womengo nubwo hoba izindi ngorane zitatuvuye ko amakoroneka karacage umutekano ngahungabana iyo gica naho tubari mu Burundi mu bihugu kizanana womengo twe twara tugize ikibazo. Nibaza yo igihugu mu bya mbere kigira priorité ni sécurité y'ibintu vya energie. Sécurité y'ibintu vya energie mu gihugu runaka ni priorité ya mbere. Biri mu bintu vya ngombwa ibintu vya energie ngaha urabona nico gitoro ya mazutu aracanisha amagroupe electrogene kugira amatara aboneke ibintu vyinshi mamodoka yo transport y'ibintu abiyunguruza aya makare ibintu byose biza biraza mu gisagara bira gute nico gitoro nayo mazutu. Urumva rero mu gihe tudashobora kugira strategie ibintu bijanye vya energie n'amasoko by'amasoko ntanga guvu n'ivy'igitoro ni kibazo buri mu twadufise. Turasavye rero leta nukuri hindure umukenyuro abo bantu bariko baravuga ati bavuga bari barasubiza nyuma igihugu abaribo tureke gutumwikomo ku bantu ariko turafata ariko turashira imbere y'ubutungane ikibazo tugifate mu minwe aho tugoyagoya tuhemange turondera inyishu na cyane kubikora mga batanu abironderamwo inyungu yiwe bwite. Muri igihugu c'u Burundi ingorane herahe nuko usanga mu gutora inyishu y'ikibazo abantu bashaka kwiyo nyishu nayo ishobora kuzi bahitanije inyungu zabo gatusanga inyishu itomoye bariko barayica iruhande kugira haze yanyishu mugabo izanira uburusho n'amavantage bamwe n'abandi mugabo ku nyungu zabo atari inyungu z'igihugu. Turateye aho kamo nukuri ikibazo c'igitoro cicarigwe kuko ahandi ho urabona ko ibintu biri kubetera bidusubirana inyuma kandi turorera umengo twabimenyereye ntibishobora ko byobananya gutyo. Leta nikora ibishoboka byose ihamagara amanama abantu baterera ivyiyumviro mugabo iki kibazo kive mu nzira kuko inyishu ziriho nuko no mu bindi bihugu atagorane ziriyo kandi njo kwa gitoro coshobora kuzimba cyayira gute yigo kuzimba aho gishobora kuko ntitukirima igitiro kizogwa ku isoko mpuzamakungu niyo tuzoguma tukigurako ntituzobihindura ibari riduze ntubihindura mugabo tukironke natwe twica kose tukironke. Nibaza yuko ibi bintu byo kwamuca ahantu amamodoka tonza ara amajana hese Bujumbura ruguru Ingozi heza Kayanza uciye hose ni ibintu mengo biriko biratuma umengo wimvira ati igihugu ati no iki gihugu uwo mugwiza atugano nazoza asanga igihugu honyine n'igitoro kitugora azuza kwiniza imitahe mu gihugu yobuwaye. Turabi birangombwa tubishira imbere nta muntu uza kwemeza muri igihugu cy'umujangira gute hadaratanga n'ibintu bito nk'ivyo mengo biriko biratugora. Twikubita agashireri ikibazo c'igitoro kive mu nzira kandi twoja hamwe twese nko muri rwa bivuga birashoboka cotora inyishu.